turabaramukije musivime kishaka muravugana leçon du jour no munsi rero nshaka tuganira ko ni ikintu kijanye na marketing mu masosiyete amwe ikintu tuvuge igisata ca communication muri rusange ndavuga hamwe byose kubera ko iyo kenshi tuvuze ibintu bya communication abantu benshi bumva kumenga igisata ca communication ni ikintu ashobora kuza umuntu akabikora hama kumbura akabikora neza ego birashoboka ko umuntu ashobora kubikora mugabo umenya ko bari karakora ama fonction menshi icarimwe kubera ko igisata ca communication ni kimwe mu bisata biba bitegezwa gushirwamo ingufu nyinshi banashaka kurusha ku ruhande rwanje je uko ndabyumvira igisata ca communication muri societe kiba gitezwa guhabwa uburyo bwinshi bushobora gukora mu bintu hafi nka byose hama entretien nababwiye ko maze imisi ndiko ndakora muri car house house sinzi ko mwibuka service zaho ndakunda kuzibabwira kenshi ni kibanza ciza ugaruka benshi bakunda guteramiramwo kandi baha akaryo keza abantu bakisanzura abakina amafilme abakora ibiganiro abantu abayifitiye akamashini bavuga ati ngiye kuba ndarindiriyeho ucuza ugahita ugura agafana gwera igene kandi ku biciro biri hasi cyane ugacugurisha canke winywera n'agacupa ikino cumi hariko gihari ni imivinyu y'ubwoko bwinshi butandukanye buva mu ruganda ico tuzogifatira umwanya tukivugane ico nshaka kubabwira gusa nuko hari imivinyu y'ubwoko bwinshi reka ndabereke amwe mu variete ahari mutofa gusanga handi no kuvuga muri car house ni hotel irafise ivyumba ifise bifise umwihariko umwe ni ibintu bitakunda kuba hano henshi no kuvuga urashobora kuza wowe na famille canke abagenzi mugaca mufata icumba kimwe no kuvuga suite canke appartement imwe irimwo ivyumba bibiri na salon douche toilette igikoni frigo ecrampra burya buzima nyine bamwe muhira ugaca ububamwe no kuvuga nk'abantu baba bakeneye ama maison de passage simaka ngo ndi kuja muri kaje gufata maison de passage hano zirahari ukumona iyi nzu yose ingana irimwo ayo maparti niko nababwira urashobora kuza bakaguha maison de passage ya deux chambres salon douche toilette igikoni electrique agaca habamwo na frigo agaca habamwo na ecrampra na utwo tuntu twose mbuke na usho uvuga ati ndateka ashobora kuzana ibintu byawe ugateka baca ibikoresho ugateka hama bagaca wumva udashaka guteka naho uragira commande kubera ko hari igikoni ciza cane barazi gutegura ibifungurwa ibintu byose by'ikizungu by'ikirundi byose biba bihari bimeze neza umuntu ukunda kunywera nk'agacupa uvuga ati reka ndakamwe hafi amaje fungura hafi nce njyama hafi maze imisi ngaha biba bishoboka icyo nako ndavuga rero ibintu bijanye na communication ma entreprise ni giki uyu munsi abantu benshi baragenda muri apica nya DB cyangwa ya DB cyangwa jani kwiyandikisha uheje kwiyandikisha ugatanguza societe uheje kwitanguza ugaca wigira ugakora business zawe hama bigahera rero ikibazo benshi bakunda guhana naco ni giki societe arayitangura no munsi umwe kugahera business iragiye hasi cyane canke ivyo reka rakora biriko biramera nk'ibihomba nico kibazo benshi bakunda guhura naco urabona ko mu masosiyete nk'ijana abayiyandikishije usanga menshi ari gwaruka mugabo bagaca bananirwa no kugira gestion y'ibintu bijanye na marketing kumenyekanisha ibintu bakora urashobora gusanga bafise produit abantu bokunda mugabo kubera kutamenya ni gute tuzidandariza kuri bande tuyadressa kuri bande bigaca byanka yuko iyo business bandanye me considero kubijanye na marketing je mvuga ati iyo production biruta promotion no kuvuga production ziba nyinshi muri stock hama mugabo abantu baba babizi birangira uhombye mugabo iyo promotion ari nini kuri production office nguvu mu kintu ca marketing ibintu byabura bidandaza bigahera hama kandi nabandi bakazana kubadandariza abantu benshi ntibamenya uko bikorwa kubera ko murabona ko hana amashure benshi tuba twarize nta ma competence tuba dufise bivanye nuko tuciga mu ishuri mugabo benshi kuri terrain bakabura aho bagira ama stage cyangwa sanga ntibafise uburyo bwo kuja muri stage wanashaka kubera ko stage kenshi ibintu bya publicité cyangwa ibi bya marketing bikorwa mu buryo buri digital cyane kuko ntushobora kugira marketing ata photo ntushobora kugira marketing ata video ntushobora kugira marketing ata lance voix n'ibintu nibuhe buryo mvuga ico kintu gashikira abantu benshi hama abo bantu nza kubishikira gute niyo mpamvu kenshi je mukunda kubona dukorera mu bice bitandukanye ndagenda korera ndamaze gukora n'amahoteli menshi vraiment
mu Maramvya nakoranye na Green City ngahe Bujumbura urabona ko abaturiko turakorana mu Kanza nakoranye na Hotel Tamborineri Muyinga naraciye kwa banko Imana ishimwe cyane rero kubwanje societe yose ibayeho yaba ari societe ikomeye itangwa ifise nguvu nubwo ibikora yunguka iyo badakora marketing nkuko byategezwe canke badafise ikiye gisate cya communication hari ibintu byinshi bariko barahomba kubera ko bashobora kudandaza miliyoni nugabo ko bari duba udandaza na zine canke na zitanu rwana shaka zikanarenga ariko rakubona dukenya twawe tugushikira canke bashaka na menshi gushikira ibyo bindi ugasanga ntabwo ubyitaho rero ku ruhande rwanje ibyo nkora ndabipubliye nibyo abandi bakora nabyo nkabipubliya ukuvuga ko kuri jewe nta kibazo bintera mugabo kandi nabo bandi bafite ama izine ama societe ama cooperative ama association amashira hamwe y'uburyo bwose ikintu cya marketing barakwiye kukigira priorité nibikorwa abantu benshi bataramenyera babumva umenga baracabyita ngo tugenegene kaje kanje sindagakunda nkunda kuvuga ati abanyamuziki abakina amafilme irevure birashobora kubaha udufaranga nitwa ko atari twinshi bigeranije nayo byategeza kubaha kubera ko uko tuvuga ati umuntu yize range azi indimi kumenya indimi sakazi indimi ni uti ya communication ni kintu ukoresha kugira uvugane n'abantu iyo udahise urongera icyo kugira ngo zindi muzikoreshe bica bikugora hama ibi nabyo ibi bintu artistique amafilme indirimbo n'ibindi umuziki ni bon uje umuntu avuga ngo umuziki nakazi ntabwo ndamushyigikira umuziki sakazi ni uti ya communication abandi baririmbyi benshi baba bakaze mu bindi bihugu ukunda kusanga bafise ama entreprise bagira ama publicité bagira ama ijya visibility bafise bakayikoresha mu kumenyekanisha ibindi bikorwa bica bituma ubuzima bworoha ari ahantu baca bagera bikoroha rero ntimufate ibyo ibi nabwo gute produit artistique bavuga ibihangano menga ariko nyibatswe sinzi ko ari kirundi bakabyita byose hamwe hano mu wundi babyita tugenegene ariko je sindabikunda sinkunda akagenegene nagaki gombe ngana kantu kadafatika aya mazina rakwiye guhinduka ikirundi cyacu rakwiye kutugisubiramo kugira ngo ikintu cyose gihabwe izina bingana injo kwaduka ngo umuntu yikorera utwiyiwe basanga umuguzi atunga afite ibintu byose ngo yikorera utwiyiwe ariko amwe bamenga yikorera kiyo oraribwo ari bana je icyo kuvuga ngo abantu bafise ibintu bitunza abantu benshi bakoramo bazamba ngo yikorera utwiyiwe ngo tugenegene iryo zina reka twatagicije mugabo je sinifuza ko ryozo bandanye nzondera indi zo zirakoresha ntabwo ari tugenegene ntabwo ari akagenegene ni ikintu cyaremwe kugira ngo kigire ikindi kintu ahantu kigeze rero abantu bari bakwiye gufata ibikorwa byabo bakabikoresha mu kumenyekanisha ibindi bikorwa ama entreprise menshi arahari si ukuvuga ko bataba babikeneye canke batona biri hawa nashaka ahubwo abantu benshi ntibaramenya ni gute tumanaginga ibintu dukora par rapport tubimatchinga nako tubihuza gute n'iby'abandi rero muri hawe kaze ejo leso iheze yari yo kudatinya ibibanza kuza kunywa gacupa hano heza kuza kurira hano heza kubera ko narababwiye ibibanza byiza abantu barabitinya bibaza ngo nahantu hari abantu bari VIP ngo haba hari ngo bintu byaho birazimbye oya singiye imivinyu ntabwo ndababwira ibeye wowe uzogende muri ka house ushike kuri comptoir bazo mu vinyu kunugura ushikeho wumve ikiro kunugura amusero kunugura usanga ari byabiciro nyine by'ahandi ariko gusa abantu gasanga umenga barabikwepa hama barakunda kumbaza ngo namajahe uri kuri Cardinal nta yindi address no guha uhagaze nka kujya Gasenyi shurabiye etage ndende yanditse ko house nk'ukunda kubibereka yanditse ko ka house uce uza hariho amashambre hariho restaurant hariho bar hariho ikibanza nka kimona ndimo cyo gukora mu imanza abantu bakunda gufeta anniversaire kugira amansema y'amafilme gusoma ibitabo kugira imanza z'uburyo bwose hariho ibibanza vraiment bibiri sale zibiri kuri balkono muri sale nkonga hamona ndi bashaka kubakorera ikintu cyose cyaka rero jewe ndabashimiye ariko nababwiye ko mwino minsi nabahagurukiye bisaba ko tuza turigishanya akantu kandi hamufise ikintu rero tatawe canke ari giciyumviro ushaka kunterera bashobora kugenda muri commentaire canke ukampamagara nimero kenshi ngaho kuri page ziba ziriko
icyumva cyawe ukagishikiriza na critique twe turazakira kubera ko zituma tumenya ni gute tuzoba heje ni gute ibyo tuzovuga ejo tubivuga gute reka kuza rero muranigana ucyumviro je ibyo nimvira byose ndabivuga nkanabikora Rasone maze imisi ndababwira ibijanye n'imyumbati yo muri cooperative mbegera bunini ahandi igikoti kiva ko ibiro 100 nabyo abantu bavuga ngo ntibibaho mugabo topic yabo next iyo ntagiye kuri teremba nicara inza ngaha muri kabuzi nkicara kubera ko hameze neza barakayaga hameze neza tukaganira ariko nagiye kwicana naho maze konjira babazi bimeze neza washobora gufata kano karimbi ugaha abandi ukagira partage kugira buno butumwa bushikeshe merci ariko kandi abantu babifuza kugira nabo ibiryo partage bashobora kutwandikira nabo tukabaha kanya kugira ndazi ko ubumenyi twese twari dufite batandukanye naho hagira ikintu twigishije murakoze cyane